no mutama mubona ntabwo ari sokuru wanje n'umugabo wanje. Uyu n'umugore wanje ndamwemera 100%. Aha tukaba twongeye kubaha ikaze kuri urubuga rwa Kidingi Comedy, tukaba turiko turabashikiza inkuru itangaje cyane y'umutama w'imyaka 94 akaba yaraye atwaye umukobwa w'imyaka 21 bakaba bagiye kubakana. N'inkuru itangaje cyane. Wewe icyo usabwa raba ukore subscribers, uparataje ukore na jeme, ubandanye udukurikira udutega amatwi, tubandanye tuguha ibintu biriko biraba aka kanya. Amakuru atangaje n'umutama bitwa Tsindabigwa Damiyano, akaba avuka muri zone Munagano. Mutama Tsindabigwa Damiyano akaba atubwira uko yatoye iciyumviro cyo kuzana umugore agira gatatu w'imyaka 21 nawe nyene ubwiwe aho yicaye yitahura akaba byamunaniye uko avyumvira. Umutama akatubwira gutora iciyumviro c'uko yazana umugore agira gatatu w'imyaka 21. ni mutega amatwi nshiremo namwe. Yambo urakoze. Nukuvuga aha mbonye sigaye jenyene ndaja mu buriri ndararandanyihira karigungura haje inzoka irantera ndoyo inzoka iratega nyene imbere y'igitanda ngo ko ndayishikira ikinoba kumunika n'agasitini mbona yijinze neza hirya inkoni ndabuze ndashatse uwo ndibubwire ntigenda nzanira agakoni ndabuze ndashatse uwo nogira ntimfatira agasitimu ndayikure ku musozi ndamubuze. Amaraso rero numva aranyuzuye inda nayo iraguma hamwe ngira rero ngo yapfuye nakereje ikirato tutu urahonyora mbona iragoroye nda gusubira nza niyumvira nti ivyo ari byose ibi nibiruta abantu banduje reka ndondera amazi ahezagiye ndayimije ko ninasanga yagiye ibyo bari shitani yari yaninjiranye ndora amazi ahezagiye ndayimije ko uke mu gitondo nasanze ikirambara yaho ndatora ndwara muri yose ndayo. Hanyuma rero takambira umukama ariko kamukama iki ni gihano wampaye mbeko uriya mugenzi wa yagiye kamunyakana none nkaba nsigaye ngaha muri aya marutwa none kamukama umvoye iki icyo gicumuro noba naracumuye ngirira ikigongo undondere n'uyundi wamukuye mu bigeme benshi ahimunaga. Tukaba twumvise uko Tsindabigwa Damiyano uko yatoye iciyumviro cyo kuzana umugore agira gatatu w'imyaka 21. Mutama Tsindabigwa Damiyano akaba yagiye no kwandikwa mw'ikomine akavuga yuko amukubise azoca aja kwitwara muri komine, ababwira ati ingo murabe wa muntu mwampa burya aramereye nabi. Abuzukuru n'abuzukuruza bose baterera impundu n'icuzuye ati Mutama yagize neza gutora iciyumviro cyo guca mw'ikomine atarinze kuzana mukinywabi, kandi Mutama akatumenyesha yuko haza abigeme batandukanye ariko akaba azi imico yabo mibi uko igenda imeze. Mutama Tsindabigwa Damiyano akongera akavyiyamiriza ariko agasenga Imana ikaba yaramwishuye. Uko yagenda kuryama niko yasenga ati Mana womfasha ukampa umufasha. Umudamu wanje wa mbere wamukuye ngaha mu bigeme Munagano, ariko nta kuntu gamana woraba nanje ugasubira ukantorera mwaba bigeme. Nibwo imvo n'umuzukuru wiwe Kankindi yagenda kumurehereza akamubwira ati ntabwo mwana
jewe womfasha ukaraba uko wompa umukobwa ukancagurira yuko je mbona ngaha naremvye ntakironka n'uwumpa amazi. Mutama Sindabigwa Damiyano uko agiye kuryama akaba ariko abivuga kagungura kuronka umufasha w'imyaka 21, akaba yanagenda no kuja aja arafukama imbere y'imva y'umudame wiwe wa mbere avuga ati ntako womfashaga mudame wanje nubwo Imana yakunyatse nkigukeneye nanje ukampigira uyundi. Nibwo kubona umukobwa w'imyaka 21 aza biri kumwe n'umuzukuruza wiwe Kankindi akamubwira ati uyu Mutama niwe ndakuzaniye ubona wamushimye. Mutama Sindabigwa Damiyano akaba avuga ati nahatswe kwikubita hasi, yomba narifise umugongo nari kuwukubita hasi, nariyumviriye ninage hasi ku mabuye ndaba n'ukuntu nshaje ndavuga ati ninaze hasi sinza gusubira kubyuka. Sindabigwa Damiyano akaba ari ico gishinga nahe ariko aradushimira hinge dutega amatwi twumvirize abuzukuru biwe uko byagenze. Twa polisi n'abavumuhezagira abo Damiyano ni sokuruza, umuhungu wiwe Petero niwe bitwa isokuru. Nitwa byakiriye neza aho turi hose mu muryango, nta muntu yidoga kubera biciye mu bintu, kubera yabuze uwiwe yaciye iyo myaka yose, imyaka ingahe yabuze 5. Bashaka yubake neza Kiriye neza kubera uno muzehe kubona turabuzukuru wiwe tukabona agize akase ageze mu zabukuru. Turamushimiye kubera yakase. Reko nabonye uwo Mutama, nabonye yakoze ibintu byiza, we ko yagize n'Imana akagica mu kuri, haba muri leta haba no muri ekleziya nkuko asenga muri ekleziya. Je nabona yakoze ibintu byiza kandi bizima, hasaba n'abandi yuko kwigana ingendo nk'iyo muzehe ntibafate bijya byo gucikiza n'ibindi leta itabizi, bace muri leta hanyuma tukore ibintu bimwe. Abuzukuru ba Sindabigwa Damiyano bakongera bavuga yuko Mutama wabo yakoze ibintu bimeze neza, kuba yagiye gukatirwa muri komine no muri katedrale canke gatolika atabandi bantu bari bwabikore n'umunsi n'umwe. Mutama Damiyano akongera ashimira ukuntu abuzukuru bitwaye n'ukuntu bamwakiriye. Aya akaba ariyo makuru twari twabateguriye. Wewe udukurikira raba ukande subscribers na jeme na partage, bandanye dukurikirana umunsi ku yundi, tubandanye tubaha amakuru ameze neza, tukaba tubikebanuye naho ubutaha mu kiganiro gikurikira. Wewe icusabwa kanda subscribers.